uyu munsi mfise rendez-vous ni babies gitunguru my brochette my mutima my stavine araza kuza ariko rero problème nani faranga fisi bacu umugana umugabo yikora ko twiwe iradiyo ntibari bumpa amahera tenashe ndabere ukuntu ndabatantika iyi rero ikomeye iyi kwanza nimwe igwaye iyi nyene iyi oh no nza kuyimenesha umuntu amaso ko sindi umunyamuci mvuka nga muri taba jewe ombeshe oh no abanyetaba turabona wangu na bawe warabizi yawa iyi nayo ino nza gushira imbere ndayibanusa boba bambonye naba nagendanye na bawa acha nikuoneshe sasa ako muri tava iyi nkwere iyi ikwayishira ya Fizo baby nibambona na chips sawa isas soko kuru oyo kwa soko nika usanga uje kurira umwana wa soko bite ningwara arangu shaka sogo namushakiri uyo mbosi wanje rasa umubosi wawe ujya urashorera imizigo man ndazi byari waje wirabisha uko ugeneye kurira umwana wiwe winjya gusa umviritsa mumamagarire rasa niko guma yego ariko ise ndayimusigira sogo ya vipi kwa manika shwari man niko na didi man ana kaka didi wa mai wa mosi wangu kana tose kweli big up sana niko didi bras wenu witini akapa ningonga niza yuko ngaye bavimba macho si unajua tena wanoko wachawi ndakariye mungagara bro kavuye mungagara mubise santushi mugusimba urupangu nifye mugabo rero ni kinini munda umviritsa inye nizo azindi zigezo iko ugakuye he none mungagara ndani mubise santushi wagira faster kandi ndiko nihuta uranuza amadiri yacu na noma nona kawagakuye he mungagara niona kavyuye man akambari ya mukamengere naso shakuja muri taba shakuja muri gituro shakuja muri hea muri twinyoni mirango eko shakuja no mwijuru uyambaye nta kibazo kameze neza na blame wegira faster urabona nutu wanzaniye yuko ari fresh nta kibazo ngiye kwa dukuye mu kinindi iyo man hapo fresh amuna noma umviriza rero cyenda gwe noti ya 5 umviriza man just ndiko ndakutsimba imadimiri jewe noti ya 5 amahera niyo mfise ndabona ukuranye ngaye urabona amahera ndayafise man ngaye jewe kandi arafunje nawe nkenye reka nkweriki reka umviriza emera ya mahera 5 ba imadimiri again imadimiri soko oya nadimiri kuri soko kuruwanje imadimiri je nanje nzoyigurisha ngaho konongo sha soko urahora yigira ko ari umuhinga yashiye umunsi umuhungu ahingurwa n'uwundi acha ngwere ukuntu baciza bakora muri taba hamwe n'abakefe reka nkwereke fe baba wawe yanyigishije byinshi umahera yiwanje uragaruka ari undi muntu abagurira ngamukamenge atajera uragaruka tu soko oyo shwari umerudi nikugere pesa urumva rero soko urazukuru umuplaza neme shako 2 basi we vuga ndaguha amahera ugende bana shako 2 naco oya naco ipfa kuma naco ariko soko ariko uturaraba primo turatutsimba sivyo Bona ndagushire ko yindumu basi yego fresh poa sawa man sawa uzoza uranzanira numero zanje nizijya nyene sawa ndakamenye ndakesiri niyo nzotwara dimanche gusenga
Bikira Maria mweranda iduza mu ijuru rya Bikira Maria tariki 15 yo muhimbiri anza ni ipantaro ya bose mana yanje ngiziki uje kubona berera umuyinga Ndabaramukije cyane jewe Kamanda Kabateri abakunzi ba Ihuriro TV. So birambabaza cyane kuba muri aba video mutaraba abapone. Reka cyanaje kuronka umwapone. Ya umwapone wanje nguyu. Muze mudukurikirana cyane mu babapone bacu. So tuzokama tubaryohera ibihe byose imisi yose n'ubu tuko turabaryohera nako dukora nako tutakora amanywa n'ijoro n'umurango kugira tubanezereze.